nyakubahwa munyamabanga mukuru w'umugambwe wacu mwiza wa SNDFDD n'icegera cyanyu na nyakubahwa mugize inama nkuru y'inaribonye na nyakubahwa mugize ubuserukizi bw'umugambwe SNDFDD na nyakubahwa ndongozi zitandukanye mu buzima bw'igihugu baba abashinga amateka akeguza amateka abashikiranganje n'abandi mwese mujejwe ibisata bitandukanye umwe wese mu cubahiro ciwe mwanyakubahwa mwaje muserukira ibihugu vyanyu n'amashirahamwe mpuzamakungu mwese batumire bahire mwaje muva mu mashirahamwe atandukanye y'abanya politike canke ayiterambere umwe wese yumve mu cubahiro ciwe ndasubiye kubaramutsa amahoro y'Imana. Uyu munsi n'umunsi mwiza wo gusubira gukengurukira Imana ku vyiza idahengeshanya kudukorera. Imana niyo yaremye Burundi kandi niyo ibubungabunga. Nico gituma twese abarundi twamaze kubona yuko naho Burundi bwaciye mu bikomeye ntibwapfuye bwarapfunywe ntibwapfa none raba uno munsi abarundi tumeze neza twese turi mu rugo rumwe nk'umuryango none nidukomera amashi iyo Mana tuyikengurukira. Ndakengurukira Imana kuri uyu munsi kubona ubwa mbere tukiriho. Abagenze rujya rugendo ntirwari rworoshe kubona tukiriho uno munsi nivyo gukengurukira Imana bimwe vyimva mutima. Turakengurukira kandi Imana kubona iyo nyene ariyo yatoye inzira izokiza Burundi hakaba abarundi yitorera yo nyene bakaja hamwe bagatangura urugamba rwo guharanira demokrasi y'ukuri none uno munsi niyo turiko tujandajandamwo si ivy'imbeshere koko muri SNDFDD nta numwe yovuga ngo ni jewe nabitanguje twabonye twese duhura vyerekana neza ko ari mutima mweranda yagiye iratora yo nyene tuja hamwe twese turiko turondera ineza y'igihugu. Iyo Mana niyo nubu yagumye iturongora mu nzira zose twaciyemwo kuko no kugira dushikyaha naho ingwano yari yahagaze murazi yuko ntigwabaye urugendo rugufi. Uno munsi rero turahimbawe ko tuhimbaje umunsi igihugu kiri mu mahoro n'umutekano ndetse mbere turi mu mpore tukaba tunezerejwe nuko ubu twese tugize urunani rumwe atamwasi turabanamwo ngaha mu gihugu twese dufise urunani rwo guhangana n'ikibazo cy'ubukene. Uno munsi rero n'akaryo ko kwibuka kugira ngo ntiduze dusubire kwanjanjwa. Kwibuka iyo waciye ni vyiza cyane. Uno munsi n'akaryo ko kumenya yuko igihugu ari bisanzwe kucigura si ibintu barinda kugusaba. Mu bisanzwe umwana uwo ari we wese avuka akunda igihugu kandi yiteguriye kucigura kuko akabura ntikaboneke ni igihugu. Igihugu rero Imana yaduhaye yakigabiye Uburundi nta wundi yakigabiye nabo umunyamahanga ba mu Burundi aguma yitwa umunyamahanga. Ico gihugu rero nico girutungiye ubuzima bwacu naho hoziki nta kintu na kimwe gishobora kukikwambura kuko ni gwawe. Nico gituma umwene gihugu wese ahari ategerezwa kumva yuko yigura igihugu. Shaka ugende mu mahanga baguhe n'ubwene gihugu iminsi yose uzokwama witwa inyambukira mugabo ushitse mu gihugu cawe c'amavukiro ntusubira kwitwa inyambukira uca witwa umwene gihugu. Hariho rero mugabo abarundi gito ashobora kubahuka akabwira mugenzi we mu Burundi ngo igihugu ntaco kikumariye
kandi azi neza yuko aryama muri cyo, anywa amazi yacyo, afungura ibyo kurya byacyo, agahema impemu zacyo, agaca avuga ngo icyo gihugu ntacyo kikumariye. Abo bimenya nabazi ingene bahunze bakabona ayo babonye mu mahanga. Genda bizi kuko narigeze kuja hanze muri ivyo bihe. Nta kintu kibabaje nkuko muri nk'abagenzi batatu mukurira imodoka muri bisi, mwese ntihagire uvugana n'uwundi kugira ntibamenye ko muri abarundi, mugashika iyo muja atawuyaze n'uwundi kubera buhava bamenya ko muri abarundi. Igihugu rero nakabura ntikaboneke, ukibuza igihugu ibara riba riguye ku muntu. Abantu rero bavuga ngo igihugu ntacyo kikumariye ni ba barundi bito, bobo bazi yuko igihugu utagiye kurya ikigega cyaco ataco ugize gwawe cy'igihugu yumva kumenga ntacyo kikumariye. Mbega abarundi bose boshobora kuba abanyakazi ba leta, kuko na wewe uvuze ngo uronka amahera avuye mu gihe cya leta ataco wakoreye abenegihugu uburenganije. Abenegihugu barafise uburenganzira bwo kukugwanya iyo uhembwe n'ikigega cy'igihugu ataco wamariye abenegihugu. Abo rero ibito nabazi yuko ugiye ukarya ikigega cy'igihugu ataco wakoze yuko ariho ubura umugabo ngo niho igihugu kiba hari ico gikumariye, ahubwo uba uri umusahuzi. Ni nkuko kizira gutwara ivy'abenegihugu ataco wabakoreye. Aha rero duca twumva ikibi cyo kurya ibiturire cyangwa kunyonora itunga ry'igihugu. Igihugu tugihebera n'amaraso yacu, twama twiteguye uko igihugu tucigura tugaheba amaraso yacu. Mbwira ingene wociba utwo cari gifise ukavuga ko wogiha ikizimvye kuri wewe ariyo maraso. Wewe uriko uriba ikigega cya leta, mbwira ingene woshobora guterera Burundi n'amahera 100 kandi nayo cari cifitiye uri kurayiba. Uba werekanye yuko wewe igihugu ntaco cumvamwo ntiwocigura. Umuntu wese yiba ikigega cya leta, umuntu arenganya bene igihugu mu gihugu, birerekana yuko atopfa biguze. Ubu rero tuze turamenya ibimenyetso by'umuntu adakunda igihugu, umuntu atokwigura igihugu. Tumurabira mwenaho nyene. Uyu munsi no munsi wo guca dutangura kwiyumvira gukunda igihugu. Kubera iki none abantu bategerezwa kucigura? Ubwa mbere igihugu wama witeguye kucigura kuko niko karyosho ufise kandi abanyamahanga bategerezwa kurondera. Wamuzi yuko nk'Uburundi n'igihugu cya mbere cy'igitangaza kw'isi, wamuzi yuko hari abandi bagishaka. Byo babimaramaje ingene umunyamahanga yokunda kugira kunyaga igihugu cyawe, wewe nyene cyo ukanka kukigwanira. Icya kabiri gituma umuntu yigura igihugu, igihugu ni cyatwese rutegerezwa kukinganamo. Iyo habaye akarenganyo, ubutegetsi bubi butegerezwa kugwanywa. Ubutegetsi rero bubi no butegetsi burenganya. Iyo urenganywa mu gihugu cyawe cy'amavukiro, ico gihugu utegerezwa kwigwanaho kugira gisubire kuba igihugu nawe wiyumvamwo gigutungira ubuzima. Nico gituma rero mu byo twaciyemwo, ivyo twaciyemwo hagiye haraba amagume kubera izo ntwaro mbi z'agacinyizo zitoteza abenegihugu. Ivyo turabizi no mu masezerano mpuzamakungu yuko iyo haje intwaro z'agahotoro n'agacinyizo zirenganya, abenegihugu barafise uburenganzira bwo kwikura kw'izo ntwaro kugira bashireho intwaro zibakingira. Abasomye yama tegeko mpuzamakungu Déclaration universelle des droits de l'homme, muravye kuri préambule igice ca gatatu ca préambule baravuga bati il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint en suprême recours à la révolte contre la tyrannie et l'oppression.
no kuvuga yuko iyo haje intwaro zitoteza abenegihugu, zica abenegihugu, zibarenganya, abenegihugu barafise uburenganzira bwo kwigwanako kugira ngo izo ntwaro zibave ku gakanu. Rero aha muca mwumva ko intwaro ibereye ariyo ntwaro koko ibereye abenegihugu. Erega iyi ntwaro irenganya none urenganijwe ninde azogutabara? Kuko n'itegeko ry'Imana riratubuza kwihora. Itegeko ry'Imana rivuga riti kwiguhora si ukwawe, guhora no kw'Imana, kuko Imana yonyene nizo gutabara. Nukuvuga yuko n'uburongozi bw'igihugu ntibwihora, ahubwo buratabara umwene gihugu agowe. Iyo ubutegetsi budashobora gutabara umwene gihugu yarenganijwe n'uwundi mwene gihugu, ubwo butegetsi murumva yuko ntaco buba bumaze, kuko nta mwene gihugu yemerewe kwihora. Ni muri iyo ntumbero rero muri iki gihe turi ku rundi rugamba, ni urugamba rw'ubutungane, ni urugamba rwo kuva mu bukene. Aha tubifate nka nkama, kuko iyo atabutungane buriho umwe wese aca yicira urubanza nta kundi. Ariko rero kuno munsi dusanzwe twibuka ibyo twaciyemwo, tubanze twese twumve ico arico urugamba, twumve ico arico ibi tuvuga ngo nugushamirana, kuko ingwano benshi ntibazi n'ico arico. Ariko nagira ndabasigurire mu majambo makeyi, kugira ngo uvuge ko abenegihugu bashamiranye, nuko umugwi umwe uri hariya ufise na kizigenza, uwundi mugwi ukaba hariya ufise kizigenza. Mu Burundi abantu barakunda kubesha cyane ngo abahutu n'abatutsi ngo nibo bahanganye, ngo nibo bagwanye. Twaba turiho turarondera umugwi w'abahutu waramajahe, uw'abatutsi waramajahe, kugira ngo turabe bakizigenza babo. Je narabarondeye narababuze, nta numwe ari isinya ati je nije na komanda abahutu, uwundi ati nije na komanda abatutsi. Nico gituma biravye neza twebwe mu Burundi twahuye n'intwaro mbi, twahuye n'uburongozi bubi. Ubwo burongozi bubi butuma haba abaza baravuga bati dutegerezwa kubwikurako. Rero ivyabaye mu Burundi tugiye turabiraba, twavuga ngo no kwihora. Umwene gihugu yo kwihora, uburongozi bw'igihugu buri hehe? No gushamirana. Mbega bakizigenza bizo nteko zibiri twita ubwoko baramajahe? Mbega uburongozi bw'igihugu bwo bwari hehe kugira ngo bubanguranye? Aho nibibazo duca twiyumvira. Ariko nagira ndabasigurire yuko burya ukwivuna no kwihora ntibisa. Iyo utewe witekaniwe urivuna waguteye, ariko uwo muntu yigiriye hanyuma nawe ukaja kumutera, ntuzovuga ngo wari kurivuna, ugiye kumutera cyangwa ugiye kumwihora. Nico gituma umuntu yaguteye, uburongozi bw'igihugu buca buza kugutabara, si wewe wihora, si nawe ukwiye kwivuna, kuko uburongozi bw'igihugu buriho kugira ngo bukuvune utaramererwa nabi. Twebwe rero mu Burundi ico nico cambere cabuze. Eho bwa mbere harabaye ubukoroni. Ubukoroni ni nk'igitero abakoroni bateye ku Burundi. Abarundi rero bari bafise uburenganzira bwo kwivuna uwo mwasi yateye igihugu. Nico gituma abarundi bashoboye kwihagararako, bakihagararako imyaka 7 yose bahanganye n'Abadagi. No kuvuga yuko urugamba rw'abarundi nigwo gwari ugukuri, urw'Abadagi ntigwarigwo. Hariho izindi ngwano zabaye, twovuga singwano muga nagacinyizo n'agahotoro, kuko intwaro z'abakoroni zaciye zitangura gucinyiza abarundi zibacisha ku buhomba. Aho hose abarundi bari bafise uburenganzira bwo kubikura, ko nico gituma
bagwa gasore baciye bagwana baharanira ingene abarundi bo kwishira bakizana bakidegemvya bonyene bakari bo bitegurira kazoza. Ibindi vyabaye mu Burundi, harabaye itembagazwa ry'ubutegetsi ku Gikenye. Hajya tuvuga tuti nukumenja gukura ubutegetsi bw'abene gihugu bwizewe n'abene gihugu ukabutembagaza ubumenje, kuko igihugu kitagira, noneho turabizi mu Burundi ngo ingabo zitagira umutware bazita impehesa. Igihugu kitagira ubutegetsi si igihugu. Zijya kudeta rero abantu baziteye n'abamenja barondonye igihugu. Hariho ibindi abandi nabo bagumuka atamvo, ugasanga abantu nabicanyi bagize umugwi wabicanyi. Abagize umugwi wabicanyi niba bafise ibyo baharanira, mu bisanzwe hari ubutegetsi nyabwo bwari kuvuga buti bubatunganirize, ahandi baba ari abicanyi bisanzwe. Kuko mu bisanzwe ntamvo nimwe iriho yotuma uja kwica mugenzi wawe cyangwa ukica bene gihugu, ntamvo nimwe ihari. Ibindi vyabaye mu Burundi ni za ntwaro kajyanisha miryango. Hajya mugiye murasoma neza, intwaro kajyanisha miryango ni intwaro iryanisha abene gihugu hagati yabo, ikandi bigakorwa mu mategeko bakingiwe n'ubutegetsi. Mu Burundi mu 1925 harabaye itegeko rijyanisha abarundi rishigikiwe n'ubutegetsi. Ni intwaro kajyanisha miryango, ni apartheid yarabaye. Ntawo bideha kuko barajyanishije abarundi kandi bishigikiwe n'ubutegetsi bw'igihugu ko barabigiriye itegeko. Mu Burundi harabaye rero n'abene gihugu bandi nabo bavuga bati natwe rutegezwa kwikurako agahotoro n'agacinyizo. Ivyo vyarabaye, nivyo vyashikiye n'umuhari CNDD-FDD. Hariho ibindi vy'ubwicanyi butegurwa n'uburongozi. Uburongozi bugategura ubwicanyi neza, bakavuga bati tugira duhonye bariya, tureke bariya, dukingire bariya, twice bariya. Ubwo bwose ni bwa bwicanyi bw'agahomerabunwa bukorwa n'ubutegetsi. Ubwicanyi bw'agahomerabunwa ntaho nyabwoko rikorwa n'abantu. Iho nyabwoko ritarimwo leta siho nyabwoko. Hariho ibintu abarundi tutaratahura. Ni vyiza ko tuzamwe n'iki gihe ari cyo gutahura. Dufate mu mugwi wo kumenya ukuri no kurekuriranira, waratanze icegeranyo ca mbere, twavuga tuti icegeranyo c'ibikorwa ca mbere. Ico cegeranyo carerekanye ko habaye ihonyabwoko mu Burundi. Mugabe ikibabaje, uza wumva bavuga ngoya ngo none ntihari habaye ngo abandi bagomutse ngo bisha abatutsi ngo ikabonga. Nta numwe arahakana yuko hatabaye abicanyi bica bene gihugu ikabonga. Nibashake babica bavuga bati turiko twica babandi. None ubutegetsi bwoca buja kwica umwene gihugu wahariye bwambarangwe bumuhoriki. Ni haba hari kabonga, ni huko ubutegetsi bwase guhangana kugira ngo butabara abarundi buhangane n'uwo mugwi, mugabo ugaca buja kwica mu ntara zose. None ubutegetsi burahakana ko butishe mu ntara zose. Ni kubera iki batari kuvuga bati twari duhanganye n'ujya mugwi kabonga, hariho abene gihugu baguye mu mporero. Mugabo ucumenga rero ngurumva guharaje gwa kagwi ngo karica abatutsi, ngo ubutegetsi nabwo buca bwica abahutu bose bo mu Burundi. Iyo insigurira hari, hasiguri hari. Nuvuga yuko igihugu catwawe n'abantu batumva uburongozi bw'igihugu icarico. Ngira Imana jende umusomyi naragize itohoza ku bintu byose byashikiye u Burundi. Naranditse n'igitabo kuri ivyo, nivyo nitohoreje ndaba neza. Umunsi nariko ndasoma igitabo cyanditswe na Buyoya kivuga ngo les négociations inter-burundaises long chemin vers la paix. Niho Buyoya yerekanye neza ko intega n'imarangara igisoda cihoye ku bwoko. None ico gisoda cyo cihora ni cahe ngo pour réseau de vengeance identitaire. Byanditse uko nye nivyo nisomeye namwe muracocakira kiya gitabo mu gisome menga ni ku rupapuro rwa 43.
nivyo nisomeye yanditse kandi niwe cabona ciwe nyene. Niwiyumvire ahavuga ngo l'armée en intervenant distinguait difficilement les fauteurs de troubles et la population civile innocente. Ngo cette répression sanglante ngo exécutée pour raison de vengeance identitaire. Siwe yibereye cabona we nyene iranditse bica bikwereka rero ubutegetsi bwabaye mu Burundi kuva umukoroni yinjira ko butari uburongozi bw'abene gihugu bwarubuje gucinyiza no guhotora abene gihugu. Rero birumvikana ko abene gihugu umunsi umwe baba bafise uburenganzira, ni kujya burya burenganzira gwa gasore yari afise bwuko ategerezwa kugwanya intwaro z'agahotoro n'agacinyizo. Muga murabona baca mugandagura. Ndadaye yaraje kugarukana demokrasi ati uko bigenda kose tuzogwana gushika dushitse. Muga kavuga ati twe ntituzogwana n'umuheto, tuzogwanisha politiki. Mwarabonye yuko nuvuga politiki ntaco ari kivuze, nta kindi cari gisigaye atari uko abene gihugu bo nyene bavuga bati twigwaneko. Rero tuze turamenya ivyatunze ibyabaye muri iki gihugu cacu kugira ngo tumenye ivyo ari vyo. Uno munsi ni murabe ingene abahutu n'abatutsi n'abatwa twese twicaye hamwe. Jewe naragerageje ngo ngire icitwa karenganyo, narindiriye ko mu ngwanya ndabura. Igihe navuga nti ubu umwana w'umutwa wese azotora kiya kibazo ca leta afise uburenganzira bwo kuja muri rya shure ryiza. Abahutu n'abatutsi ntibigeze bangwanya, murumva ko bamenga ndarenganije. Mugabo no kugira ngo dusubiza agateka abari barakumiriwe. Tuvuze tuti iyi miryango y'abatwa tuyironderera amatongo. Igihugu nikiraba hari amatongo tuyahe imiryango y'abatwa nabo baronka aho baba. Uwo vyumva bivuga ngo n'amacakubiri meranda niko ndavyita. Amacakubiri meranda. Iyo umuntu yacinyijwe uramugarukana mu bandi akiyumva mu bandi bene gihugu. Ahandi utabigize acabona ko akumiriwe kandi arafise uburenganzira bwo kwigwana ko kugira ngo wenyene yironderere agateka kiwe kuko yabuze ugakingira. Rero ibi vyadushikiye mu Burundi twese tuvuge tuti kiri moso ntibigasubire. Ntidusubire kubona indongozi zihengamira kuri aba canke bariya. Ubaye indongozi shakube uri nyumba 10 umenye kuri nyumba 10 y'abajya bose urongoye ari wewe ubarongoye ari wewe mwungere. Ni waba uri umuyobozi w'ishure ntuzovuge ngo ndumuhutu ndumututsi. Menya yuko uri umurongozi w'irya shure abakwiturana abahutu n'abatutsi n'abatwa. Murantangara kubera abarundi bataravyumva ivyo. Uzawumva bavuga ngurumva rero ngo abahutu ngo ntiturimwo ngo abatutsi ntiturimwo. We ni wabadeje uzoca ukorera abatutsi gusa. Ni waba umuyobozi wa hanaka uzokorera abahutu gusa. Mbwira ingene wica mu bimanyu. Urumva kubera dushaka yuko hose tubamwo twese tuba turimwo. Ndavuga je ndi deje baza mu manyure umudeje mu manyure mu bimanyu bitatu. Kimwe kibi gihutu, ikindi gitutsi, ikindi gitwa. Birashoboka. None ko hose twakeneye naho hazohatwagwa n'umuhutu abahutu n'abatutsi n'abatwa barahakeneye. Kubera iki aho ari kuvuga uti tuza n'umwungere w'ukuri aduserukira twese ucuvuga ngo tuza n'ubwoko bw'iwacu. Bajya abandi bacavuga ko atadeje bafise. None jewe ni nabandi ndi umuyobozi mukuru atwara regidezo nkabandi umuhutu. Uwutwara onatere akaba ari umututsi. Uvuze yuko rero aho ni sawa ngo bimeze neza. Muri onatere nta bahutu n'abatutsi n'abatwa bazohakenera. Muri regidezo nta bahutu n'abatutsi n'abatwa bazohakenera. Wumva none uriyo ko deje wa regidezo yabaye umuhutu. Wumva uriyo wewe uri umututsi. Tumumanyu rero mwimanyu birakunda. Ibi no kudatahura ubutegetsi bw'igihugu icarico. Ibi nivyo bizana rero ingorane mu gihugu, nivyo bituma bene gihugu bashaka guca biganzura. Iyo umaze kumva kuri umurongozi ufise ubwoko ufise intara ubuhejeje guhengama no kuvuga hariho bankunzi nabanyagupfa. Abo banyagupfa barafise uburenganzira bwo kwiganzura kubera iki bapfa kandi arabene gihugu. Iyo mvugo rero nitwa dushaka Burundi butera imbere tubanze tuyiveko twumve indongozi. Ari umuhutu akora nabi tumuhane, ari umututsi akora nabi tumuhane. Kandi bimwe byo gushikira arega hariho ucavuga oya ko ari umututsi w'iwacu ntibamukoreko nawe yisha igihugu. Mbega ejo abene gihugu barenganijwe yarenganije
nibavyuka ngo biganzure uzogira gute? Uzoca ugenda ngo reka tugwe hamwe, noneho niyahembwe murabona atabaha. Ivyo byose nivyo bizana ubugugu. Iyo shetani rero yadufashe ikadusamaza, harageze ko tuyikura kuko ubu hariho urugamba tujya twinjiremo, twagwinjiyemo. Noneho nuko hari habo mbona batagumva, nago rero nagira ndarubasigurire mu majambo makeyi. Ubu turi mu rugamba rw'ubutungane kugira ngo ntihagire umurundi arenganywa mu gihugu ciwe c'amavuki. Turi mu rugamba rwo kurwanya ubukene. Izo ngamba zibiri izo nitwazishobora muze muce rero muvuga muti ubu rero turashitse, kuko ntibishobora kumvikana ko hari umwene gihugu akwiye kurenganywa mu gihugu ciwe c'amavukiro. None ko turiko tugwanira urugamba, tugwana ko tugwanira ubutungane, umwasi ninde? Tugwanira ubutunzi bw'igihugu kugira tuve mu bukene, umwasi ninde? Tubanze tumenye umwasi duhangana. Abarundi twese tumve yuko dutegeza guhagana n'uwo mwasi kandi tuzomunesha. Nitwaba turi mu butungane, umwasi nuwo wese acimanza zangondagonde, ni umwasi. Ntimuje hirya no hino, ni umwasi, tumugwanye twivuye inyuma. Uwo muntu arenganya wese ni umwasi, niwe duhanganye. Kuko abene gihugu dukeneye kwiberaho twagwanije akarenganyo, atawandya wangura, atanyagupfa, atankunzi na nyagupfa, atamwana n'ikinono. None abo bashaka nimufate yuko rero iyo ni nk'ibombe bateze kugira twame dutuntuye ku mutima. Rero cyambere tugira urunani twese dukundane. We ni warenganywa numve ko ndenganijwe, ujya ni yarenganywa numve ko ndenganijwe. None usigaye umenga kubera ya shetani yadufata harenganijwe mudasangiye ubwoko, menga nta kibazo. Ingorano yigira iyo harenganijwe uwo musangiye ubwoko. Ivyo teshwa mute. Twumve yuko umurundi wese arenganijwe, ni twese tuba turenganijwe. Tubanze tugira urunani twese dufatane, urenganije umwe twese tumenye wakurenganije ko ari umwasi w'igihugu. Ndazi bizoca bigenda neza. Turemera gukundana, turemera gukundana, turemera gukundana. Kuko hariho abantu bareka nkuba igisuma kikagenda kikiba, ntibagifate, ntibakome n'indi urugo gifatwa. Mugumenye yuko yivye kwa naka agiye abimaze, ejo azokwibahe? Urahazi? None ntiyabimaze acazi wawe. None kweri kutamugwanije hakiri kare kugira ntazashiki wawe. Twese rero umenye ko niba aba bariko bakizangondagondi wawe, wewe uraheje, noneho ntutsinzwe ntutashe ejo nuwundi, kuko bajya n'intahaha. Nico tuba dutegerezwa kubagwanya twivuye inyuma. Urugamba rw'ubutunzi, umwasi ninde? Urugamba rw'ugwanya ubukene, nagira ndababwire nasanze nihenze. Umwasi nujya ariko adutega imitego ituma tuguma dukenya. Twagiye guhiga ubukene, kumbe hariho umuntu adutera ubukene. Kugira ngo tugwane urugamba rugwanya ubukene, ubwa mbere dupanga komandema. Ibiro bikuru vy'urugamba. Umukuru wavyo nababwiye ni jewe. Rero uwo tugwana ninde? Ubwa mbere rwo rugamba kugira turugwane hategerezwa kuba hari ubutegetsi. Kuko umukozi wese wa leta ari muri iyo komandema. Wese umuntu wese azi yuko afise amabanga agahembwa n'ikiga ca leta ari muri komandema. Iyo komandema kugira ikunde nuko ibifise uburyo, logistique na finance. L'argent c'est l'honneur de la guerre, n'est-ce pas? L'argent c'est l'honneur de la guerre. Nukuvuga yuko umuntu wese akoze kucitwa ikigega ca leta canke ibintu vyose vyotuma twese dutunga, twese rusangi, no mwasi duhangana. Ni nk'urya muntu aza agatega ibombe kugira muze mwame iri kwirabaturitsa. Nubwo bukena duteye birababaje nko kubona nk'umuntu avuga ngo je narugwanye. Wewe wogwana urugamba ugwanira igihugu ugacugaruka ico gihugu gitembagaza. Nareke kuduhenda.
yarafise akandi gatima, yarafise akandi gatima. Shetani murazi ngene ikora. Murasoma mu gitabo cya Yobu niho muzomenya shetani ngene ikora. Ngo abana b'Imana bari bagiye gutembera, ngo na shetani cyari caje muri mitigi carimwo. Ega nivyo mutamenya, aho hari abiyise yuko barugwanye batagwanye namba, cyari gishetani. Twaguma tugendana gusa ngo nibatsinda nce n'iki gihugu. None wosigurira umuntu yagwanye agacahinura igihugu, kumvikana agacavuga ngo yashesha amaraso, ico gihugu yasesera amaraso agacavuga ngo nigipfe. Turabe neza, shetani rero burya gwakurikira abana b'Imana nagwo ruja muri mitingi, basubiye inyuma bagiye gutanga raporo ku Mana. Shetani naco kigendamwo, ati nawe warimwo, atego, ati wabonye umugenzi wanje adahemuka yitwa Yobu, ngo namubonye, ngo mugabo ngo areka guhemuka kuko wamugiriye neza. Ntiyari shetani none ntiyarezanye n'abana b'Imana. Hariho abavuga ko ari intwari bari shetani twagendanye n'ikimenyamenya, nabo bose bariko basambura igihugu no munsi. Nituze turamenya kuraba abantu, kuko bavuga ngo uja kwa mu Burundi agira amaso ntagira amatwi. Umwe wese amenyekanira ku camwa yama, kugira tumenye yuko we uri intwari nuko uri kurabungabunga igihugu, nuko uri kurateza imbere igihugu. Muguriko uragitembagaza ukimunga nk'umuswa, wewe nturimwe mu ntwari. Jewe rero niko ndabaraba, kuko narabonye ndabona kandi ndategera. Ntibishobora kumvikana ko ari umuntu agiye ku rugamba agaca agwanya igihugu. Uwo ni shetani yari yakurikiye abana b'Imana, yari yakurikiye intwari. Rero tumenye neza yuko iki gihugu dutegerezwa kugishikanaho rwa ruririmbo rw'umugambwe S.E ruvuga. Duharanire demokrasi, ntituve intwari ibereye, igihugu kiri ku mategeko, atandumwe aja hejuru y'amategeko. Ugiye hejuru y'amategeko n'umwasi tumwirukako. Nta kubega umugenzi, ni wabura umugenzi wiwe no kuva muvuga rumwe. Rero nawe tuca rutagwa kukurereka, kuko umwe wese amenyekanira ku camwa yama. Umwe wese, umuntu wese yononye n'ushaka ko tuguma mu bukene. Tubanze tubarabe neza rero abo bantu. Umuntu arenganya namaze kumuvuga, uwuca ugwangondagonde, uwunyonora itunga rusangi ni umwasi. None ubwo abo bitwa ko bari muri ya etat major yo kugwana urugamba, ubwo si bonyene bariko baratwononera. None mbwira ingene wa muri etat major ushaka kugwanya ubukene, uhanganye n'umwasi akaba ari wewe ucukorera umwasi nyene mu kwiba. Mwumvise, tubaze turabemwo rero muri twebwe abo bose bahembwa ari hera ca leta bariko baragitembagaza. Tubarabemwo atakinya. None so umwasi, mbwira urwo rugamba tuzorugwana gute uwo tugendana ariko adukwega ishati? None ntimwagwanye ugumuheto, ntitwagira tirayeri, usigaye inyuma waramwemerera kada cakurasa. None mbwira uwo muntu tuzogwanana urugamba ahugwana ubukene, nawe aguma atega amabombe gusa ngo ntidufe duteye imbere. Twubaka asambura, tugira ngo twubatse ibarabara ryomaze imyaka 20 agaca agiba rikamara imyaka 2. Mwarabonye iryaca ibitoki aho baheza kuryubaka ryasambuza. Ujya so umwasi yabigize. None ujya n'ubukene canke n'ujya yivye rijya kaburimbo. Ibarabara rya bubanzandora ntiryaheza bataranariheza. None bajya bivye sibo basi, kubera iki tugira ikinya? Nitubanza turaba abo bantu bafise uburenganzira bwo guhenura igihugu, tubanze tubikureko, tugire tugendane n'abarukuri. Hariho abandi batugendera ko gusa bibinebwe biyicariye ngaho gusa bakarya bicaye. Abo nabo nyene n'umwasi, tubakoreshe ku nguvu, tubakoreshe yase gukora dushira ku ruhande. Nta yindi nzira ihari, kuko ndabwire
murazi uru rugamba kugira dushika dushitse twaciye ku ngamba nyinshi ubu nibaza ko icigwa twaracize muvyibuke tugitangura ibiganiro vy'amahoro nta bantu batabishaka jewe ndicabona ndazi igihe umuntu yarize duhejeje gusinya amasezerano yo guhagarika ingwano ndamubuze yararize umwosorura kandi ga umuntu akuze ga yarafise imyaka myinshi umwosoro uraza ngo igihugu kiragiye kiragurishijwe igihe twariko turashira hamwe ingabo zacu jewe hariho numvise yavuze ati jewe igihugu nahora ncungera kiragiye nimucungere mwebwe none uwo ntiyari umwasi erega twaciye kuri vyinshi tuvuze tuti demokrasi ishinga imizi ntimwibuka ingwano twagwanye ingwano mu migambwe bajya bose baba bariko bagwanya kugira tugume mu ntwaro zaziri z'agacinyizo iyo cya gihugu gishingiye ku mategeko kugira ntikize kibeho baragwanye mu migambwe baragwana murazi hageze amatora ubwo nyene muribuka cavuka ikibiri muribuka mu 2005 paripeho twefunere yaciye irasago ntibibe mu 2010 adese ikibiri biravutse mu 2015 rede tabara nantuzeye senarede ibiravutse bajya bose nabadashaka ko haba intwari ishingiye ku mategeko mugabo twarabatsinze amashimeshi ku Mana izo ngamba zose twarazitsinze nimumbwire rero aka kantu k'isupu niko ko tunaniye muze ko tubabona ubu uwucugwa ngo ndagonde jewe abene igihugu birirwa baranyitwarako twirirwa turazisubiramwe imanza tuzisoma gushika aho tuvuga tuti dufise abacamanza batize twirirwa turazisoma dusubiramwe ukabona yuko umucamanza atize none uwo si umwasi urazi kwigira mu barembe utari umurembe ngo urashoboye guca imanza utazi n'amategeko y'igihugu iyo wemeye kuja guca imanza uburi rutura si wa wundi avuga ngo nkorera umushahara aba ari umuntu aje kubanguranya gutunganiriza abantu kumvikanisha abantu naraye mbonye umuguverineri w'igitangaza abaguverineri bose boza barakora uko basha jewe umuntu akoze neza kabisa ndamuvuga niyo ukoze nabi ndakuvuga ndababwire guverineri w'Ingozi ari ngaha aruri ngaha ndababwire urubanza rwari rumaze imyaka 10 naje baranyituye ndababwira nti rindira conseil supérieur de la magistrature turabe yuko izosubire ikarugorora yaragiye ari buramatari afata abo babiri baburana biriwe bicaranye ejo ega sikera baricarana gushika arabumuhuza barumvikana neza bose atawarya wangura baca barasiriranira amasezerano ko biheze n'urubanza bagiye kurukurayo n'ingene bagiye kubana mu mahoro byose ibyo bapfa baravuga kimwe kure cyose ingene bazokigira ntuze ababura amatari mwumva bonkorera uko mwumva ko zamanza ntizo baziheze jewe naragiye hajya mwishirwa mu ngiro ry'imanza ndaraba ingene umucamanza yabaye ari wahanganye n'umuburanyi tarantangaje umucamanza acaje mu kibanza cuwaburanira urumva arafise n'umucamanza akogera kaburanira umwe agaca hangana n'uyu naravyiboneye neza icambabaje yari umumama nico cambabaje yari umumama ndabona ingene hanganye cyanavugira oya mupfaso basi twaze twumvikana gushika muremeka n'inkoni shushe nguyu n'umugizi wa nabi ngo ahubwo ngo ahaze kudutema ngo ni muwe urumva ciya mu mwasi w'umucamanza ntoya ni umviriza twumvikane none wewe waje kwitwara kuri ivyo ko yahatswe kubateba canye nishigwa mu ngiro ry'urubanza nguyu ni ntagondwa okay reka turaba urubanza ariko asaba ko ruja mu ngiro muravyemera ntimuvyemera bageze aho ngo baratsinzwe abone baratsinzwe ngo ya ngo hari hindi ngiga takweretse ngo nabaza yikwereke nayo hanyuma ntego nawe yinyereke urumva wari kwaburaniye nawe mbwira yuburana murumva umucamanza ngo nawe mbwira yuburana ngo soma ngo hari hindi point ngo hari ya hepfo nca ndayisoma
ngo none we ko atayishize mu ngiro ntiwa mugabo kubera ko utabishize mu ngiro ibi ati nta n'ifaranga bigeze banyaka kugira ngo bantware ahantu hanje none wewe wari kuyatanga ati n'ubu nyene ibihumbi amajana 6 yavuga ati jewe n'ubu nyene ntadayatanga mupfaso none umva muri ko mufiki ahubwo ntimwigeze muyamwaka kubera iki hariho ahashaka ko umuntu arenganywa kandi urubaza rwaraciye mwiyumvira none nk'uwase umwasi ababura amatari tangura mube ba serugo mugende murabayo matati hagati yawo muyirabire kuko nabonye ko bishoboka bazoko izi manza civile birashoboka ko tuzimara birashoboka tuzifatire mu ntoki none ko babaye nabi kuko urabona umuntu ari kwarira busema kabisa agashirira gose kubera iki arazi ko afise uwo yaguze uru n'urugamba uwo n'umwasi dutereza kumenya abo duhanganya baribo umuntu hanyonora itunga ry'igihugu n'umwasi ntituzubire kuvuga rero ngo ubukene nibwo mwasi ijya ni bombe burya bukene ni bombe turaba uwayiteze ninde ariko adutuma tudatera imbere ninde uwo tumuhige baciye bajigasha bagira umunsi mukuru bagiye kunywa karengwe ngo navuze ngo nihenze ku mwasi ubu namumenye ngo nari nihenze ku mwasi ibombe ndayita umwasi aho wayiteze ari we yo kwitwa umwasi umuntu urashaka kutugumiza mu bukene niwe mwasi tuzomwirukako uru rugamba kugira ngo turugwane nuko twese tugira urunani izo bombe bateze tuzitegure hariho ibombe yindi umundi mwasi yitwa shetani yazanye ubunebwe nabwo nyene buva kwa shetani mwabagabo mwe n'abakenyezi ubunebwe none ubunebwe niwe mwasi oya icazanye ubunebwe nasanze hariho shetani kuvuna inkokora ikagutwara umuzirikanyi wose nagenda babwira twirukane iyo shetani twinjize umutima mweranda twinjize mutima mweranda mu muzirikanyi wacu ishetani y'ubunebwe tuyirukane kuko nayo n'umwasi tugwane nawe kandi nivyo urazorara usenze neza uvuga uti mana ndagusavye ibikorwa vyejo nzinduke mfise ingoga nyinshi nzenkore n'ingoga nyinshi uzuraba ingene uvyuka n'ingoga nyinshi mugabo kagenda ukiryamira nk'impene uribagira no kuvyuka urazi gituma wibagira wase gukora ubutumwa Imana yagutumye bwo gukora kubera iki ariko umuntu yavuze ngo Imana duhe ikibanza cyambere yagize neza tumukomera amashyi ni mutima mweranda nta wundi kuko jewe kubera mba maze gusubiramwe ahantu kuhasoma inshuro nyinshi ubu sigaye mbaza kwicara naho soma umurongo umwe ndawicara ko nkabaza kawiyumviye ndababwire naricaye kurajya babwirizwa 10 kwibwirizwa rimwe gusa ngo ntiwibe naragicaye ko mara nk'umunsi wose ndi kuri ryo nsanga kwiba urumva twebwe muri droit twize kwiba no gufata ikintu cy'undi ukagira gwawe ataguhaye uruhusha naganda babwire gutungwa n'ikintu utirondereye n'ubusuma mwari mubizi gutungwa n'ikintu utirondere none wagikuye reka twumvikane ko atari cyo wirondereye wagikuye amacahe twumvikane ubusuma no gufata ikintu kitari gwawe ukakigira gwawe nyene cyataguhaye uruhusha none wowe ikintu utirondereye ngira ingere kiba gwawe wakirose gute tungwa hadi mwikoro wantu menga niho muvyigisha cyane nimwe mwigisha cyane ico carico kuko mwebwe muri Islamu bigisha yuko tungwa nibivuye mu nguvu zawe ndabeshe gashe tungwa mwe vyiranditse mwikoro wandi nahe kubahereka ndayisoma nanje aha none shitse mu bashehe mbumushehe
shitse bakizwa nkabumukizwa none sindi umwungere wa mwese erega nico gituma mugize ubumwe ndabwire mwarimo turafise itunga ntitwarimenya Yeche twandabwira byose n'urugamba simperuka mu bihugu by'abarabu mperuka muri leta zunze ubumwe z'abarabu naragiye kuramutsa umukuru wa Ligue Islamique Mondiale yarambwiye kumbe turi kugahiye ntitwigere tubimenye ngo Burundi nico gihugu ca mbere c'akarorero muri Afrika aho yaravuze ati kubona mushobora kwicara hamwe abakirisu n'abayisilamu mukigisha ngo mukareka shehe akigisha mukareka pastor akigisha mukareka patira akigisha atagorane mufise muri gitangaza yambwiye uko nyene yavuze yuko Uburundi aribwo buzoba akarorero muri Afrika nawe nyene vyamutangaje mbere yaciye anyemera ko azoduterera ku gicaniro kandi ko igihe tuzocugurura n'abazoba arimwo yarabivuze ati kandi igihe muzokwinjira ntegerezwa kuba ariho ndi turafise agahiye ntitubimenye hanyuma ndiko ndamusigurira namubwiye nte mbe urazi iyo biva mu Burundi kuva kera narindi twese twemera Imana imwe rudende ibindi no kuza dusahiriza gusa ubonye ati ndabona twese tukuba muri ya Mana imwe rudende hanyuma imigenzo ingere tushikira ivyo vyiza vy'Imana niho honyene haba iyo diversity none wumva twotandukana gute Imana itwungiye ubumwe twese urumva tuja ku Mana none wumva ho bamacakubiri gute iyi nico bita indongozi rero indongozi nziza yungira ubumwe abene gihugu wowe ukazobura indongozi ukavuga uti ujya mu jama ndamwakira ujya sinda mwakira karabaye urugamba warutangwe kuko umwene gihugu arafise uburenganzira bwo guharanira agateka kiwe ngume ndabisubiramwo nimwaba mushaka yuko Uburundi ico twagwane tugishikako tugerageze umwene gihugu wese yumve yuko atunganiwe agateka kiwe kubahirijwe mu gihugu c'amavukiro hanyuma duce twigira ku kivi bimwe vyadutera inzigo vyitwa ubukene biveho ikindi no babwira imisi yose no kubaha komandema iyo mutubaha indongozi ntibikunda none mwoja ingabo zitagira umutware zica zibimpeheza umuyaga uratwara hariya uwundi ugatwara hariya none wumva musubira kuja hehe ikintu citwa kubaha indongozi zitangure ziba indongozi z'ukuri mugabo n'abene gihugu bubahe za ndongozi bubahe komandema hariho ibintu bibabaje mwarabibonye mu minsi heze mwaravyumvise aho badukekeza ngo mbega ngo yamavoka mwatera ari hehe ngo ko abandi bariko barayashora hanze bazana amahera y'agaciro muribuka tuyo turatera amavoka twaratera abandi bagasigara bararandura inyuma yacu sivyo none twagize n'ayasigaye yacitse ku icumu aho kuvuga ngo tuyashora zara amahera y'agaciro tuyacisha mu minwabi ntagire na kimwe atumarira kubera iki kutubaha uburongozi jewe hariho umunsi navuze ijambo ndarivuze ku mugoroba mu gitondo nzabona umuntu andugikiye message ambaza ikibazo navuze mwijambo naraye mvuze narababaye cyane kubona abantu badashobora kumviriza ijambo ry'umurongozi wabo mwe mushaka tuze tuje hehe muri mpehesa dutegerezwa kurikira uburongozi kuko no mwijambo ry'Imana handitse yuko umurongozi yerekana inzira y'Imana akerekana ibikorwa vyokorwa n'inzira yo gufata hanyuma abandi bagaca baja ku kivi igihugu rigishobora gutera imbere rero twese tutari ku kivi abantu basigaye inyuma n'inkuja asigara inyuma gasigara rarasa abandi mu mugongo twese rutegeza kugira urunani ubu nagize nti ubu nkeneye ko umupfuko ujamwo amahera nshaka yuko tufungura neza ndabwira nti turondere utuntu tworora tworoshe korora mwarumvise ku maradiyo ntibariko barankekeza bantwengera mu ryinyo namwe muraca mukurikira mwanye kuvyumva muzosigara muri icuza inyuma nimwabona bakurikiye
mu gwaruka rumaze kunkurikira ndazi ko rumaze kubona ivyo ari byo. Ndababwire none mwosigura gute ingene navuze itwiyororera gakwavu murabe ko katazozana amahera, hakaca haza umuhinga mpuzamakungu akavuga ngo ivyo bintu wavyiyumviriye gute. Wenyene ari we atwereka ingene umurundi wese ashobora kuba umumiliyoneri. Mugabo hariho abandi bashaka bati kirazira ko abandi batunga n'intunge ndumwe, jewe nubake amagorofa ngira ibiduga vyiza vyiza vyose bibe gwanje, hanyuma abandi barashaka bakene baza barankorera inkofero aho nciye nguko mwana wume. Hariho abafise uwo mutima nabo banyonora itunga ry'igihugu avuga bati ivy'igihugu nta kuntu vyompabwa, abandi bagashaka bagakena jewe ntunze. Ntibariho none. Ikibabaje nabo nyene bari bafise ubutumwa bwo guteza imbere igihugu byo gukomanda ugo rugamba. Nico twandabwira yuko tuhagabire duhamagara Imana itwirukanire shetani, ituzanire urukundo hagati yacu, umwe agowe uwundi abagowe. Hariho akandi kantu nasomye mu ijambo ry'Imana karakomeye kajye kandi mwe mukabona umenga n'akantu gatoye ngo umwe wese abone ko mugenzi we hari camurusha. Uwo kabona yobona umenga n'akantu gasanzwe. Iyo maze kubona ko mugenzi wawe akurusha, none hari umuntu yikwije muri vyose. Niba uri muganga ntukeneye mwarimu, niba uri mwarimu ntukeneye umurimyi kugira aze kurima ivyo ufungura. Nta numwe adafise impano Imana yamuhaye arusha uwundi, nukuvuga turi bamagiriranire. None mbwira ingene nzoramirwa nako kantu kawe wewe ufise ntagukunda ntucunyima. Rumva dutegerezwa gukundana kuko umwe wese upfuma umwisemba kugira ngo uramigwe nakajya afisa kurusha, nawe aca gukunda kugira aramigwe nakajya ufise nawe umurusha. Nuwundi twese mugasanga mutima mweranda yaradukundanishije ku buryo umwarenganijwe twese ruzaturenganijwe. Tugira urunani twese rero tugwanye ikintu cyose cyoshobora gutuma tuguma dutuntuye ku mutima dusubira mu magume. Gutyo niho tuzoba koko tugumije ryabanga Imana yatubitse ikavuga iti nimugende ku rugamba muzotuma kubera mwebwe muzotuma abarundi bose batekanikwa mu gihugu. Chaine gaza hatabindi no kongerako. Reka rero ndabashimire, shimire intwari zarugwanye abakiriho n'abatakiriho, ndetse ntihagire uzovuga ngo hari habo twagwana banyereke uno munsi ko umugabo. Hajya umwe wese yarafise imvo. Burya Imana ica mu nzira nyinshi, nico gituma uba ari igihe cyo kwiyumvira duheze tuzirikane turekuriranire, kuko Imana ica mu nzira nyinshi. Ndababwira, reka je ndababwire, bamuza murasoma ijambo ry'Imana muzobona ko Imana ica mu nzira nyinshi. Mwarumvise umugani wa Akabu bena wa mworo, umwe yarafise umuvinyu intuzeye umuzabibu Naboti. Muribuka yuko Imana yamubwiye ngo Naboti, aho Naboti imbwa zasabagiriye amaraso yiwe, niho nawe imbwa zizosabagirira amaraso yawe. No mwami Naboti n'umworo. Naboti arasaba ikigongwe muga Imana urenganije. Ndababwire ntuzurenganye umworo. Ikintu kitagira umuntu atagira umuburanira, imfuvyi n'abapfakazi uzobumenje naho usaba ikigongwe ubutumwe ku Mana. Imana ntiyemeye guheranwa, yarasabye n'ikigongo. Imana iriyibagiza gatoyi, iriyobagiza mugabo umunsi uri izina kubera ya shetani mukoresha yashatse kuja kugira igitero ku bandi, kumbe ni shetani iri kwiramukwega kugira gwe muri ca gihana Imana yagira. Hanyuma Naboti abaca batangura guhanuza abahanuzi, ngende singende. Hanyuma rero abandi batinya umwami, bamwe babahanuzi babi, ndagira ndababwira
umuntu jazompanura ngo arabikinezera uwo ni azoba ari mubi narabe ukuri aho kuri aba ariko ampanuza abandi baramutinye rero ni sawa woja gutera uzotsinda mwami ni sawa ganza sabwa we uratera nta ngorane mugabo mugenzi we namubwira ati urabaza uhanuza abahanuzi bose wa mugabo ngo ariko ngo ntimuhamagare mbe ni Mose ngo ntimumuhamagare ngujya ntigera ngo jewe ngo mvugira neza ngo bingirira neza mugo buruhiro baramuhamagara yase muga rero Imana nayo ingene imeze yaciye ikoranye inteko mwijuru iti je mbwira ninde yoshobora kuja guhenda akabo wa mwami urumva Imana yakoranije inteko mwijuru aho yicariye ati muri mwese ninde yoshobora kuja kumuhenda kugira aje kugira igitero acaherayo bose bararaba hanyuma hacavamwo umutima umwe uvuga ngo jewe atuzobigira gute ngo nzomuhenda ngo sawa urabishoboye wegenda umusuki murumvise Imana irungitse umutima wo gusukana acha baramusuka bati ni sawa wa mutumwa nawe wamuvugishwa we wavyumva aravuga ati mugabo ni wagenda uzoherayo atahabwo banza mu mupfunge ngo muce muzamura muhutwa kurya duke ngo gushika ngarutse nawe acavuga ati nanje ndakubwiye ni wagaruka nzoba navuze ikinyoma akabu yaheze ku rugamba none reka twumvikane mwumvise inzira vyaciyemo kugira wimbwa zica zisabagirira amaraso yiwe hahandi nyene naboti imbwa zasabagirira amaraso yiwe Anze mwumve rero nashaka kubabwira iki nimuze muvuge ngo mwagwana n'umwasi nikimenyamenya ndababwira igituma atari umwasi nimumbwira ingere twabihejeje atawunesheje uwundi nimwashobora kumbwira igituma twahejeje atawunesheje uwundi twese dutwenga mwabonye ijya ka espoir kugira ibeho Imana ibirimwo nukuvuga rero ikimenyetso ca mbere yuko tutagwana kuko turabasi ahubwo Imana yari ifise ingenere yapangiye Burundi nuko twabihejeje turi mu kanyamuneza atawufitiye inzigo uwundi general Nkusi ngujya none ntari hajya uno Musa ari numwe inzigo uwundi twese duhura dutwega duhana karengwa twaratabarutse Imana rero niyo yabikoze nico gituma cyenda babwire aho kuri urwo rugamba nyene je hari umuntu yandashe kabisa umugenzi kandi yari umugenzi hanyuma dushitse ngahi Bujumbura vyarase biranka gushika je kunsaba ikigongo araca hose ati je munsabira umubonano narumushikiranga je ntwaro hagati je nkimvira none wandondera kwiki ashitse yari ruhukije ngo je nta kindi kinzanye no kugusaba ikigongo ati jewe kweri nakurasha inshuro 3 nguhusha kandi yari umugenzi twagendana ati nje kugusaba ikigongo murazi nyishu namuhaye namubwiye nti kubona utangemye izo nshuro zose so kubera ingufu ziwanje no kubera ingufu z'Imana none hamwe no murakoze cyane ni hamwe rero no kwima ikigongwe Imana yontwenga hiri kuko jewe nta bushobozi nari ifise kugira ngo ntandase nukuvuga Imana yoca intwenga ntindakubwire genda utekane nti wewe nakugira ikigongwe kuva imyaka nuko ntari bwabikubwire nyewe utari bwabonana ndakubwiye yararuhutse ku mutima mugana ganda kubwire mwibaza ko kabi kamuvuyemo hajya shetani nimbi ndababwiye none ntari mwibohero ntari muri ba puciste bo muri 2015 hari mwibohero none wumva akayishe yanka katari kakirimwe urazi kugirira umuntu ikigogwe wewe akaguma mu cyaha yahoramwo nico gituma je ndababwira nti umuntu uzomurabire ku camwa yama ntimusubire kwinubana umuntu murabire ntuzuvuge ngo n'umutu n'umututsi n'umutwa ngo n'uwi wacu cyase uwi wanyu rabi camwa yama kuko hariho uzosanga ari wakuramira kurusha uwo musangiye ubwoko kurusha na mwene wanyu
ico kintu mukigendere ko twese tugira urunani, kirazira kwinubana hagati yacu, kuko Imana niyo yatwubatse, ntidushobora gusambura ibintu Imana yiyubakiye. Uzoshaka kubisambura nawe, uzoshaka kubisambura, Imana yonyene nizo mwihanira, niyo cabona. Ibi turimwo n'Imana yavyiyubakiye, ntimubeshe. Umuntu azohirahira ngo abisambure, amenye ko azohura n'Imana kandi ntazoyitsinda. Uyu munsi rero umunsi wo kuguma tuza turazirikana ivyo twaciyemwo kugira ngo bigende neza. None rero abo twateramanye kuri uyu munsi twagendere ko yindwi yose, abavuye mu ntara mugende mugoye muvyigishanya, cyane cyane uko kugira urunani, ntihagire uzosubira kuza ararenganya umwene gihugu, mwene wacu tugendana, tugwane twese urugamba rwo kurwanya ubukene, kandi nta gisivya Imana yakoze bijya vya mbere n'ibindi izosubira ibikore. Tugira amahoro n'Imana mushobora byose. Sokuru yarabivuze, sokuru yarambariye, uragwanira igihugu, izo ntwari ndazihaya zaragwaniye igihugu, natwe turonka amahoro. Izo ntwari mbabarira, zaragwaniye igihugu, zigisesera amaraso, ngo hakwaribwa